Ndabutse nongera ndabarikaze bakunzi ba BTV Burundi mu mwanya w'amakuru mu Kirundi reka muhundire dore kuri zingingo nkuru vyiyagize ibikorwa byo gusansumisha imiduga amamoto hamwe n'ibindi bikoresho bikoresha umuriro biko birakorwa ukuri kwamye nkuko byasabwe n'ikigo kijeje gutunganya ibijanye n'igitoro Sopebu nayo leta yaraguze imbuto z'ibigori by'ibi byagwa kugira ngo yorohereze abarimyi kuronka imbuto aya n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze ibikorwa byo gusansumisha imiduga amamoto hamwe n'ibindi bikoresho bikoresha umuriro biriko birakorwa ukuri kwamye hariya ku kibuga citiriwe ETS Kamenge nubwo bitariko biritabirwa uko bikwiye nkuko byasabwe n'ikigo kijeje gutunganya ibijanye n'igitoro Sopebu. Raphael Nyandwi. Ibikorwa byo gusansuma amamodokari, amamoto ndetse n'ibindi bikoresho byose vy'umuriro bikoresha igitoro biko birabandanya ukuri kwamye mu bibanza bitandukanye nkuko byasabwe nishira hamwe rijeje gutunganya ivy'igitoro mu Burundi Sopebu. Igihe cy'isaha 4 kwigenekerezo rya mbere gitugutu umwaka 2024 twari twamaze kwishikira ku kibuga cy'umupira w'amaguru ca ETS Kamenge aho twasanga imodoka zidashika 50 zari ziparitse muri ico kibanza. Icibonekeza nuko muri ico kibanza ico gikorwa kiboneka ko kitari gitunganijwe neza kuko nabene izo modokari ntibari bazi uwo bobaza kugira batunganirizwe. Rimwe na rimwe abajejwe guhagarikira ivyo bikorwa basaba abafise amatelefone ngendanwa ko botaha ibikurikira bakavyuzuriza mu muhira yabo nkuko vyashikirijwe nabo babijejwe bakavuga bati ibindi babandanya babikora kuri application yashizweho n'ishira hamwe rya Sopebu. Mu ncamake ibikorwa wabona ko biboneka ko bitigeze bitunganywa neza. Twagerageje kuvugisha bamwe mu bakozi bari muri ico kibanza nabo nyene bakaba batubwiye ko ataco bovuga kiretse ababakurira. Twanagerageje kurondera abarongozi bakuru ba Sopebu nabo nyene ntitwigeze tubaronka. Twaciye tubandaniriza ku kibuga c'inkino kiri kuri zone ya Kinama aho twahasanze imodoka zidashika na 10 yamara muri ico kibanza hoho icari gitandukanye no kuri ETS Kamenge nuko abakozi ba Sopebu bari bafise ibibanza byo kwakirira abaza kubagana ndetse n'ibibazo byose babaza wabona vyishugwa atakibazo kandi ku rutonde. Ico gikorwa kikaba caratanguye kwigenekerezo rya 30 ukwezi kw'icenda kikaba gitegekanijwe kurangira kwigenekerezo rya 6 uku kwezi kw'icumi dutanguye mu bibanza bishika bitatu arivyo ikibuga ca ETS Kamenge, ikibuga c'umupira ca zone ya Kinama hamwe n'ikibuga c'umupira ca paroisse ya Kanyosha. Intumbero nyamukuru y'ico gikorwa nuko itangwa ry'igitoro ryoba mu buhinga bwa none kugira habeho ikoreshwa neza ry'igitoro mu gihugu. Inyuma yaho abene gihugu basabiye ko ikigo Anagesa coshira ku isoko umwimbu w'ibigori kugira ngo bashobore kuronka imbuto. Leta y'u Burundi yaraguze imbuto z'ibigori z'ibivyagwa kugira ngo abo barimyi boroherezwe kuronka imbuto. Prosperi Dodiko umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije asaba abajejwe intwaro gucunga kugira ngo ivyo bigori bikoreshwe ico vyagenewe. Alain Loris Ndogotsi. Vyiza no mubumenga bo bizana ahubwo mwakino gihe ibindi byaduze cyane bije byoca bituma igiciro gikoroka nimba bo biduha ku biciro vyiza. Ibigori nk'ubu babizanye ku isoko ndibaza yo ku biciro byogabanuka kubera yuko mu rudandazo yo haje ibintu byinshi bigashikaza kwishoka ari byinshi ni ngombwa yuko ibiciro bica bigabanuka. Abo nabene gihugu basaba ko ikigo Anagesa coshira ku isoko umwimbu w'ibigori cegeranije muri iki gihe igiciro c'ibigori caduze kandi abarimyi nabo bageze kugura imbuto. Kubw'ivyo leta y'u Burundi yahisemo kugura ibigori by'ibivyagwa mu gihugu ca Zambia kugira abarimyi bashobore kuronka imbuto ikwiye.
Engineer Prosper Dodiko umushikiranganje mu vyajeje harimo uburimyi asaba abajejwe intwaro gufasha gukurikirana uko ivyo bigori bikoreshwa mu burimyi apana mu rudandazo kuko ivyo bigori bizogurishwa amafaranga 4,200 ku kilo mu gihe ku isoko bisanzwe bigurishwa amafaranga 25,000 ku kilo. Abajejwe intwaro abajejwe uburimyi n'ubworozi eka abantu bose bafashe kuko mwumvise ikiro kiva ku 25,000 kikagurishwa ibiro 4,200. Murumva ko leta yashize kwa kigoro kanini kugira ngo isahirize abarimyi. Byumvikana yuko ubwo n'ubutunzi bwa leta bugiye mu mitumba. Umuntu wese akunda igihugu ateza kubishirako ijisho kugira ngo ntagire uhava birangura ngo aze kubigurisha ku wundi muntu. Uzofatwa ariko agurisha iyi mbuto yibuke yuko buzoba ari ubusuma bukabije kuko bizoba bitweretse yuko ayo mahera yose leta iri kwirahira umwene gihugu ashatse kuyashira mu mufuko ubu nawe azohanwa gushika naho atazovyibagira. Izo mbuto zinjiye mu Burundi inyuma y'umubonano umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye na mugenzi we wa Zambia. Mu byo baganiriye harimwo guhana imbuto ku giciro gito ataba komisioneri bagiye hagati. Abene gihugu barakwiye kumenyeshwa amafaranga y'ikigega ca leta uko akoreshwa kugira ngo habemwo umuco bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Ni muri ya mugenzi wacu Ella Gloria Keza. Ishirahamwe gishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo Parsem mu rurimi rw'igifaransa rirongowe na Faustin Ndikumana ryaratunganije ikiganiro aho ryamenyesha ko gukorera mu muco kubijanye n'itunganwa ry'amafaranga y'ikigega cy'igihugu harimo ikibazo kuko abene gihugu batamenyeshwa iby'ivyo tunganywa. Ibijanye no gukurikirana ibya controle budgetaire ni kintu gihambaye. Nibaza ko babwiye amadokima burya yarakwiye kuba sohoka kugira abantu bamenye ibirimwo hakiri kare babibaze. Niyo burya gushika no munsi suivi de la réalisation physique y'ibintu mu Burundi muri budget bihe. Niba abanditse ko muri ministere kanaka hazubakwa iki physiquement ku kibiri ya kesi nta bihari. Usanga abantu barabira mu mpapuro amahera ya depanji yabaye depanji ni ibintu bikiri inyuma cyane. Usanga amaministeri amwe asanga depanji inshuro 5 dore ishuri kubatwe inshuro 5 baye yagizo 5 ntabwo nabaza kuraba yubatswe kurude kode kumbe ntiyashitseyo shinga amateka bacize amaradiyo basanga ari amahera ari karagenda ku mugabo ibintu bitariko birakora. Kubera uko kudakorera mu muco Faustin Ndikumana avuga ko bifise ingaruka mbi ku butunzi kuko bufashwe nabi bishikira cane umwene gihugu. Kugira igihugu gitere imbere mu gukorera mu muco nuko haba ikurikiranwa ry'amakonti y'amabanki vy'igihugu n'ikoreshwa neza ry'ubutunzi. Umumenyereza w'umugwi serukiragihugu mu mupira w'amaguru Etienne Ndayiragije yaraye ashize hanze urutonde rw'abakinyi 24 azo kwifashisha mu nkino zibiri Uburundi buzohura na Burkina Faso mu kurondera itike yo kuzoja mu gikombe ca Afrika kizobera hariya mu gihugu ca Maroc. Jules Verne Nakimana nyuma y'imvune igihe kirekire yagiriye mu rukino rwahuje umugwi serukiragihugu w'u Burundi n'umugwi serukiragihugu wa Cameroon, Bimenyimana Bonfils Caleb yarasubiye gutumako umugwi serukiragihugu intamba mu rugamba bakina urukino rw'umupira w'amaguru kugira aze kwifatikanye n'abandi mu nkino zibiri zo kurondera itike yo kuzitabira igikombe ca Afrika. Burundi buzokina na Burkina Faso mu maganekerezo ya 10 na 13 mu gihugu ca Cote d'Ivoire. Etienne Ndayiragije umenyereza umugwi serukiragihugu intamba mu rugamba yamenyesheje ko ashimishwa cyane n'ukuntu abakinyi biwe basigaye bitanga. Urundi dufise igihugu gikunze kugira amatala abantu bakina umupira neza kuko ni kimwe mu byo turondera. Turashaka gutsinda avec une bonne manière mais kuko turubaka na philosophie yacu ijanye nuko abarundi bakunda tukwiye gukina ariko tuterengagije gushiramo iyo esprit yo gushaka gutsinda ko l'essentiel ni 3 points. Turakeneye atatu kuko ikizo dutwara muri dusubiza muri CAN ndibaza ko ari intsinzi
uyo nayo kugira ngo uyironke mba kuyikorera hari ukuntu tuba twabiteguye nuko byose biba biri hamwe mvuze ko noba ndi satisfait cyane kuri performance cyangwa kuri cyabaye icambere cyo nshima kandi nezerewe nuko dufise abakinyi cyangwa abasore bacu bakinisha umutima baraza baritanga bamaze kumva baramaze guha agaciro idarapo ry'u Burundi iyo baje urabona ko bashiramwo uburyo bwinshi bashiramwo baritanga cyane kurusha mbese navuga ko banarusha n'abandi baranyotewe ko benshi navuga ko twese hamwe staff n'abakinyi hamwe n'uburongozi bwacu bwa FFB nta kindi tuvuga dukeneye kandi turanyotewe gusubira muri CAN kandi byose birashoboka hamwe n'Imana. Jena Iragije arashimira n'ishirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi FFB uko ryatanze umwanya ukwiye wo kwitegurira izo nkino. Barashiramwe uburyo bunini cyane kugira ngo kubazana abakinyi bakavyumva ko ugiye kuraba nk'ubu journée FIFA Sangulare 6 ariko kubera ko tugide chance ko mu Rwanda bahagaritse n'abandi bahagaritswe n'abategura ikipe nationale zabo natwe ngaha bacatwemerera ko bashobora kuvuga ngo dutegure niyo mahirwe dufise mufete niyo chance dufise kuronka abakinyi benshi Mwamenya ko guhera kugenekerezo rya 5 gushaka kugenekerezo rya 20 gitugutu ihiganwa rya Primus League ryabaye rirahagarikwa kugira imigwi iserukira igihugu itandukanye mu mupira w'amaguru ironka umwanya ukwiye wo kwitegurira inkino mpuzamakungu. Imbere yuko turangiza n'amakuru yacu ikaba tubanze twumvirize amakuru avugwa mu makungu dushikirizwa na Ella Gloria Kids. Mu gihugu ca Cameroon umumenyesha makuru wa Radio Amplitude FM yishwe muri Nzero umwaka w'ibihumbi 2023 hafi ya Yaounde. Abagirwa n'ico caha bararengukishijwe imbere ya sentare inshuro y'icenda ku wa mbere igenekerezo rya 30 Nyakanga uyu mwaka. Mu gihe c'amasaha abiri wamanza wa Amugu Belinga yarashikirije ivyabona ko ari ukubangamira uburenganzira bw'uwo aburanira. Abunganira abaregwa kandi babajije inzira yatumye abagirizwa batabwa muri yompi atamatohoza yigeze haba. Uwahagarariye leta kandi yahamagariye sentare gutanga umuco kuvyo baregwa nk'ubwicanyi no kwanka icifuzo co kurekura vy'agateganyo Amugu Belinga. Dutandukira amakuru yacu muri leta zunze ubumwe za Amerika. Kuri uyu wa mbere Joe Biden yatangaje ko leta ya leta zunze ubumwe za Amerika izotanga imfashanyo kubahuye n'umuyaga witwa Ellen igihe cose bibaye ngombwa. Mu gihe abantu barenga 130 bapfuye mu bumanuko bushira ubuseruko bw'ico gihugu n'abandi bantu 600 babuzwe irengero ryabo. Muri leta ya Carolina yo mu buraruko abapfuye bagera kuri 57 harimwo 30 mu ntara ya Bukombe honyene aho Asheville iherereye. 14 muri Florida. Donald Trump na Kamala Harris batangaje ko bagiye gushika muri ivyo bihugu aho abatabazi bagerageza kurondera abarokotse bakazana ibikoresho ku banyagihugu bahuye n'imyuzure ibura ry'umuyaga nkuba n'amabarabara adahita. Ni kuri iyo nkuru yacu duciye turangiriza kureka ndabashimira mwebwe mwese mwadukurikiranye shimira bagenzi banje badufashije gutokanya ano makuru ndabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi mugira aho muba mubahwe naho ubutaha.